Pastor, uno munsi nshaka tuyagire abakunzi bacu bari mu mpande zine z'isi na cane cane muri kino gihugu c'u Burundi ku vyaha bitanu maze imisi numva mu ngono mu miryango hirya no hino bavuga ko bigisibije. Rero nk'umukozi w'Imana nagomba mutubwire amabi yoba ahagaze ku vyaha vy'ubusambanyi, vy'akaboregwe, vy'ubupfumu, vy'ubwicanyi mu miryango, kugira ngo turabe ko hari ivyo dushobora gukinga bitaraba, turabe yuko hari n'ivyo twovura igihe twosanga vyaramaze kuba mu ngo, kubera ko bisa n'ibitari bike. Ntugire pression ngo duhe ibidakwiye. Kizobandanya kino kiganiro, turakoresha umwanya mutoyi abakunzi bacu badusabye gukoresha, hanyuma ivyo mutazoba murashikako tuzokibandanya. Kazi murakoze. Ego Nkuko muheje kubivuga, hariho ivyaha bitanu muvuze. Ni byinshi mugabo niyumviriye ko mutuyagira kuri ibi bitanu. Ego ni byinshi bituma ingo zisambuka. Icaha ca mbere ni icaha c'ubusambanyi. Muri ico caha c'ubusambanyi ni icaha uravye muri kahise bavuga ngo ubusambanyi bwatanguranye n'isi. Ni ukuvuga n'ikintu ca kera cane. Uvuga impwemu yacu irakomeye niyo guhera kera. Guhera kera cane. Ugiye no muri Bibiliya urabisangayo. Icaha c'ubusambanyi ko ari icaha catanguye kuva isi, ndetse twovuga isi kiremwa. Hanyuma rero ico caha rero ubu muri iki gihe ca none kirimwo n'ibindi bishasha. Vya bindi mu kinofunofu bita ama homosexualité, canke ku bagabo, ku bagore usanga bavyita aba lesbienne. Ivyo bimeze nka bishasha. Aba homosexuelle n'aba lesbienne bimeze nka bishasha mugabo navyo nyene niho kera vyaramyeho. Mwibuke nko igihe ca Noa. Nivyo vyarabaye vyarimwo. Nico gituma rero icaha c'ubusambanyi nko twabivuze ni icaha co kuva kera, kandi ayo maforme uravye mw'ijambo ry'Imana ni n'igisesema imbere y'Imana. Ububi bwacu buhagaze hehe? Ububi bwacu ni ukuvuga iyo abubakanye hasa harimwo ugiye muri iyo ngeso mbi. Ni kimwe mu bintu vya mbere vyoroshe mbese bituma ingo zisambuka. Niyo ugiye nko muri leta ho baravuga ngo umufashe ariko arasambana, biranoroha kugira ngo baguhe divorce. Tuvuge kuri aba badafatwa. Kuba badafatwa rero iki urumva amfashwe biroroshe ko urugo rusha rusambuka, mugabo ntafashwe naho vyiciki mu muryango. Mu bisanzwe icaha c'ubusambanyi ni icaha conona wewe ugikora, kandi kikonona n'urya wundi muba mwubakanye. Kuko aramutse wewe ugikora ni icaha kikonona, kuko usanga uwukubona wese ubwa mbere aravuga ngo urya ni maraya. Aba yabimenye gute ko bataba bamfashe? Uwo mubikora nakumbure arashobora kugenda arabwira ati mbega urazi naka uno munsi namuraranye, kandi nta banga ribaho n'icyo bise. Ugasanga rero naho yoba atabivuze kikwambura
agateka kikwambura agateka wowe ugikora kikwambura agateka yego iyo rero usanzwe uri kurabikora muri wubatse yego niko ndavuga kuri abo nyene bubatse yego urumva uwo wundi mugenzi wawe n'abamubona usanga bariko bamutunga urutoki abamuzi ti wabonye wa wundi umugabo wa wa wundi nuri ugasanga rero birarandagase mugabo ivyo barashobora kubivuga bakanyerekana canke bakamwerekana a distance sindabimenye ntibinyafecte directement impera n'imperuka nta coba kiriho impera n'imperuka naho umuntu aba yinyegeje hariho ibintu bitanyegeje impera n'imperuka niki caha c'ubusambanyi ugikora hari n'igihe usanga atanguye kwigamba akabwira nk'umugabo wiwe ati wowe haraho udashikana haraho utashikira naka niwe mugabo uravyumva wenyene atanguye kubivuga akavuga yuko uwo bubakanye atari umugabo ari wa wundi amugirira neza umugabo ari wa wundi kumbure bivana n'ingene mbega yinje muri ubwo busambanyi ashaka iki rero c'ubusambanyi biravana umuntu acinjiramo biciye kuki oya uko yojayo kose jewe nshaka gusa bibaye umuntu amenye ati ko bibaye nkweze ibi n'ibi kubwanje no kubw'uwo twubakanye canke kubw'umuryango wawe cyane twavuze yuko ugikora kiramukura ko ubuntu kimwambura agateka kimwambura ubuntu yego navyanditse hanyuma ikindi n'uwo bubakanye urumva ko nawe nyene arashikira hanyuma biratuma n'umuntu ahahamuka birazana ihahamura uwo mwubakanye wowe urashobora kubifata ibisanzwe wowe ubikora ukabona umengo ibisanzwe mugabo ujya mwubakanye aramutse yumvise ko wamuhemukiye kuko n'ubuhemu yego gusambana wubatse n'ubuhemu ujya rero mwubakanye urumva ko wamuhemukiye birashobora yo kumuhahamura aramutse abyumvise aramutse agiye hariya bya biri twavuga yuko usanga uri kuravuga ngo we ujya mwubakanye se umugabo canke ari umugabo abikora ugasanga ariko aravuga ngo nta mugore ujya se umugore ni naka ugasanga rero birimwo ibintu vyinshi birimwo ibintu vyinshi ushatse kuvuga iki ihamuka ni mu gifaransa ni traumatisme usanga umuntu arashobora kugira ubwoba arashobora kugira umubabaro akagira interne hanyuma birashobora kumutuma no gusara ashobora gusara kuko urumva birafekta ame yiwe bigatuma ashika kure ashobora no gusara ni icaha gikomeye abubatsi batuvyinisha cyane gose nimba ari gishobora gukwega nihahamuka igashobora gukwega n'ubusazi mu ngo n'urupfu hari abashobora haramwumva abantu biyahura kubera bahemukiwe no kwiyahura kwiyahura ashobora kwiha akagozi canke akaja mu bindi bintu hariho n'abashobora batangura kugira ngo birengagiza ivyo bintu ugasanga baciye baja mu bintu vyo kunywa droge canke kunywa inzoga nyinshi zirengeye kugira ngo yibagire wa mubabaro uturuka kuko kwaguhemukirwa biciye muri ico caha c'ubusambanyi birababaje cane none ko umwanya udahava udukundira kugenda uravuga kimwe ku muntu
yamaze kumva ko iki cyaha cyamaze kwinjira mu rugo rwiwe akaba atarahamuka akaba atarasara akaba atanuwuriyahura twumuhanura iki birashoboka ko iki cyaha yocirukana kikava mu rugo rwiwe yoca akora iki ari ubaye avuga ati nubwo byabaye uko ndashakeneye kubaho ndashakeneye ko urugo rwanje rubaho twomutekerera iyihe mpanuro igihe asanze byabaye mu rugo rwiwe. Murakoze. Iki cyaha mu kwinjira bitumwa n'impamvu nyinshi kugira ngo umuntu aronke umuti nuko atangura kumenya mbega vyinjiye gute. Iki rero twabivuze kicaha kizanwa n'ibintu byinshi. Twovuga bikeyi kugira ngo tuvuze ibikizana dushe tuvuga n'ibigikinga. Reka duhere hariho abaja mu busambanyi kubera ubukene. Hariho abajeyo kubera ubukene. Yego. Aho kandi hari n'abashobora kuja mu busambanyi kubera ubutunzi. Hari n'abaje imana yanje aho abo rero dusha tubavurisha iki. Abakene tubaha ubutunzi abatunzi tukabaka ubutunzi. Aho naho nyene biragoye umuti wawe. Wagiyeyo kubera ubukene we kumbure umuntu aramutse aronse ubwo butunzi arashobora kubiheba. Mana yo mwijuru kuko abavuga ati nabuze ivyo nikorako hanyuma nagiye kuwumpa uburyo uwumpa ivyo njya uwumpa ivyo nambara kuko ari abantu bakwega kwegwa n'ivyo bintu. Ugasanga amwemereye ngo dusambane ndaguha ibya bindi ukeneye amashenete ibitenge ibirato ibintu vyiza vyiza. Kumbure yari mu rugo bya bindi twavuga mu rugo rubayabaye kumbure ataronka ivyo umutima wiwe nukuvuga ko ubuhahamiye ibintu. Twavuze ubukene mugabo kenshi usanga ari itama ryo kuronka ibintu vyiza kumera nk'abandi. Ndashobora kwambara kotebu 30,000 ukagumya umutima kandi nkubaka n'urugo kene. Cyane n'iryo tama. Iri tama rero turi kubite gute? Itama rero riragoye gukubita mu muryango mu rugo. Kuko urumva hari naho wobimukorera akaguma arondera ibisumba ivyo. Yo mana yo mwijuru none umugabo yatubiye ku mugore afise itama aje akambaza ati mwigisha novura gute umugore wanje ko asigaye ari maraya kubera itama ry'ibyo ntafise nova ndamuyiyenyesha. Inyishu ngaho novuga ni Kristo. Yego. Urakoze. Niyo nyishu ya nyuma. Kuko uwo mugurira ivyo bintu. Mugabo amaze kugera ku rugero rwo kudahazwa. Umuhaye nk'izahabu 5 grama avuga ati nkeneye 100 grama. Wamuha 100 grama ati nkeneye igihumbi. Ariko nibaza ko twebwe dufise amaxe muri banki ko akeneye ibyo bintu byiza nofuma ngenda gasaba credit nkabimugurira mugabo urumva naho yisaba no munsi ejo azosubira asaba ibirushirije sinzoguma ngenda gusaba credit. Ico gituma inyishu utanze ari Kristo wenyene ni washobora wiye gushenda muwesha Kristo kugira ngo amukuremo uko kudahazwa cyane. Niyo nyishu. Reka tubwire abariko baradukurikirana batewe n'iyo mpwemu mbi n'ubusambanyi buvuye ku kudahazwa ko ivyo twokora byose ngo tuko turafufahaza bizosendwa kiretse tunyoye umugabo umwe yitwa Kristo ari we ashakamye iyo nyota yose muri twebwe. Tubandanye twumviriza mwigisha abo niko babandi babiterwa n'itama y'ubukene. None babandi b'abatunzi nabo bigenda gute? Babatunzi ariko umuntu aje gusambana kubera ubutu
abantu baronse amahera menshi baca bagenda mu madeziyeme bibiri n'amatroisieme cyane babiterwa n'iki nabo tubarire urumva abo ni niveau de vie yaduze bakavuga ati nta kindi gisigaye no kwinezereza mu buryo ubwo ari bwo bwose harimo rero uburyo ubwo ari bwo bwose ni ukuvuga ngo nari mfise inzu imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu nari mfise imodoka imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu kandi singura la meme marque nca ngenda ndagura nahora nayo mu Ngagara nja nduga mu Gatoki mu nyuma ngaca nduga Ikiriri n'abagore nuko bishaje usanga kumbore yarafise muto yirabura akeneye uw'inzobe akeneye munini afise ibisusu urumva avuga ati ntaco ndafise amafaranga aho rero ntaco mbura urumva rero mwe nabo ni ubusambanyi bufatiye kuri ubwo butunzi bafise baravuze ati bo igisigaye no kwinezereza muri ubwo kwinezereza rero ntibaraba ibyo ari byo bavuga ati iki narakiriye iki narakiriye ngomba kiriya ntarajyaho Mana yo mwijuru ingaruka mbi ziguma ari za zindi navyo twobivuza iki umuntu agiye gufatwa niyo ngwara ivyo navyo nyene biragoye tumuvuza iki kenshi mu minsi yahera abantu baratinya bakavuga ati umuntu agiye mu bintu by'ubusambanyi arahwara n'ingwara za sida n'ibiki ubonye isida ntawo ikikanga avuga ngo imiti yaraje n'ivy'amada ntabwo bigitera ubwoba ibyo byose ni petit problème afise amafaranga avuga ati nta ngorane nico gituma no mu kwega abantu abinjiza muri ubwo busambanyi arafata twatundi bita twamutoye ari nk'umugabo twamutoye kavuze ngo yo nova ntwari dati inda turabise amafaranga tuzikurayo ntiyiga yibaza no kungaruka kuzina ingaruka zo gukura muri iyo nda ashobora no gucapfa cyangwa ngo yibaze niba yarakira umunyeshuri yibaze ku buzima bwa kazoza ari kumwe rero n'ufise amafaranga avuga ati ibyo byose ndafise amafaranga ndabigura ugasanga rero yakorofye n'abo bandi bakorana ibyo bintu ntihagire ico bibanga n'aba nyene umuti wanyu mu busigaye ni Kristo erega nabo nyene urumva udafise icutinya haba hasigaye utagira ishutinya n'ingorane haba hasigaye ko mubana n'umugabo yitwa Kristo niwe ashobora kuguponda akagusubiza kw'itapi akakwereka ko bwa butunzi wari wishimiye ushobora kububura bugahera ubu rero umunywanyi cyangwa umukunzi wa Service Nishima TV ariko aradukurikirana afise uwo bubakanye yafashwe n'iyo mpwemu mbi y'ubusambanyi kubera ubutunzi umuti wa nyuma wo kugira ngo akire ni kumusengera agahura na Kristo akaba ari we amumara uko kutagira icyo utinya mu buzima Mana yo mwijuru bakunzi ba Service Nishima TV mudukurikira namwe mukaba mufise abanyu bamaze gufatwa n'impwemu y'ubusambanyi iriko irararika ingo bivanye ku butunzi bafise namwe nta wundi muti ni Kristo wenyine kugira ngo yinjire muri abo bantu abakuremo utagira icyo batinya ko kwica barica bishimikije ayo mafaranga bafise none ko akanya kagiye muri bya bindi bitanu turavuze kimwe kandi murakoze mukivuze neza hari ikindi mwokongera ko mu mwanya mutoya murakoze reka tuvuge kuri iki kijanye n'akaboregwe akaboregwe nako nyene karashobora gutuma ingo zisambuka kuboregwa mbega biva kuki kuboregwa navyo nyene biva ku bintu vyinshi kutubwire bikeyi harashobora kubamwo n'ubujuju aho tubwire ko umuntu yinjira mu bintu vyo kuboregwa ashobora kuba atanafisa n'amafaranga menshi
aho ugasanga ariko aranywa za nzoga zishiriritse zizimbutse mugabo ziboreza cane aha mugabo ntiyiyumvire nazimwe za kanyanga nahora numva kera ntizaba zizimvye mugakandi zarica uwo hari hamaze imisi hari izindi nka za fangasi za saporo niki baheruka gukura ku ntuze ku rubuga usanga ari inzoga zitazimvye mugabo abazinywa usanga bavuga ati twebwe dushaka kugira morale morale barondera morale ahatariho yego ugasanga rero nawe nyene yica ubuzima bwiwe kuko ivyo vy'akaboregwe umuntu yamaze kuborerwa mu rugo usanga ata bintu vyinshi ashoboye mu rugo yaborewe usanga ubwa mbere honyene nawe nyene atikontrola yego na rwa rugo naho yoshika umugabo dufata ari nk'umugabo umugore akamubwira ati yego twiriwe ubusa yego wowe waborewe yego aca atangwa kugwana nivyo sivyo yaba yatakaje control rwa rugo ugasanga wa mukenyezi arashobora kutihanganira kwama kubitwa kubera akaboregwa ugasanga umugabo wiwe ntariko aramusumira ntariko aramwambika ntariko aramugirira ivyo yategerezwa kumukurira n'ivyo urugo birashobora kumunanira kubera y'amabanga y'abubatsi kubera yaborewe birashobora kumunanira kubera akaboregwa twavuze umugabo n'abagore nabo nyene birashoboka ngira ngo nukubera ko muri kimwe mwari muvuze c'ubujuju niya ntibatahura amabi ava mu kaboregwe navyo nyene birimo urashobora kutubwira amabi nkangahe ava mu kaboregwe iyo umuntu aboregwa atakaza iki mu mubiri wiwe akoreka iki iyo umuntu yaborewe ubwa mbere hoho umubiri wiwe urashobora kuba affect ugasanga aragwaye za ngwara zo kuvyimba inda ugasanga amafigo canke igitigu kiragwaye kandi izo n'ingwara iyo zimaze gushika ahantu no gukira usanga zitanakira kandi zigatwara amafaranga mabi yo kuboregwa harimo ingwara hari ikindi mu rugo twabivuze bya bindi vy'uko umuntu ivyo ujejwe mu hari ikindi turashobora amaresponsabilite yo mu rugo ivyo twabivuze hanyuma ikindi na bwa buntu kwikura ku buntu abarundi bari bavuze ngo inzoga n'inkura mu bindi mukure mu bagabo urumva ni iki bwa buntu bw'umuntu buramuvako kubera akaboregwa hari inyishu nawe umuti nkuko twahaye abandi nawe twabigenza umuti nawe nukugira ngo umuti w'akaboregwe no kuziheba inzoga uhevye izo nzoga kandi birashoboka abantu bashobora kuguhanura ukaziheba utanakiriye na Kristo urakoze birinze bigiye bishika ukaba uzihevye ukongera ko kwakira na Kristo biba ari vyiza cyane Imana iguhezagire turashimye cyane umwanya muduhaye n'ibikorwa mudushira mutwigishirije abanywanyi bacu turibaza ko mu minsi iri imbere itari ya kera cyane tuzobahamagara mukabandanya bya bindi byari bisigaye bijanye no ubusuma ubupfumu kwicana kugira ngo mu ngo zacu tugabanya amabi murakoze Imana ibahezagire murakoze cyane ego akanya nikaboneka ivyo tuzobibandanya murakoze turabashimiye ego cyane musi mwiza